umukiza mu buryo butomowe bwumvikana yarigisha ngo ushaka kuja mu ijuru bishobora guhabwa uwo ari we wese, ariko ategerezwa kuvuga ubwa kabiri. Ategerezwa kuvuga ubwa kabiri, ategerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ijambo ryiwe ni iry'ukuri, arabitubwira, abibwira umwe wese muri twebwe. Mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ijambo ryiwe ni ukuri, arabitubwira, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe n'ibikorwa by'abantu ntibizigera na rimwe bitunganya icyaha. Nimba mushaka kuja mu ijuru, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ijambo ryiwe ni ukuri, aratuvugisha, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri biciye kuri mpwemu, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri biciye kuri mpwemu. Ijambo ryiwe ni ukuri, arabavugisha, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Imbere y'Imana hafise agaciro gusa, ntibigira agaciro ukwihana, ukwicuza kwacu byacu bwite, canke gusa naho menga twubaha Imana. Ibyo ntibigira agaciro. Dutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, tukoga mu maraso y'umwagazi. Mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ijambo ryiwe ni ukuri, rirabavugisha, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ego biciye kuri mpwemu, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri biciye kuri mpwemu, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri biciye kuri mpwemu. Ijambo ryiwe ni ukuri kandi arabavugisha, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Twagwiriye muri Adamu, dutakaza ugukwera, dusubira kukuronka gusa mu kwihana no mu kwizera Yesu tukiri hano ku isi. Mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Ijambo ryiwe ni ukuri, arabavugisha, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri biciye kuri mpwemu. Ijambo ryiwe ni ukuri, arabavugisha, mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Musi y'igitutu c'umusaraba wiwe niho nguma, biciye ku mibabaro ya Yesu yanzaniye agakiza. Ego biciye ku musaraba Igorogota, uguhumanurwa kwacu byarabaye. Nguma mu gitutu c'umusaraba wiwe, nguma mu gitutu c'umusaraba.
agakiza kuzuye amahoro yuzuye ni ibyanje nagizwe umuhigwe burundu ngize umugabane mu mukoko ngumba mu gitutu c'umusaraba wiwe mu gitutu c'umusaraba wiwe niho nkunda kuguma nicaye nk'abigishwa biwe ku birenge imbere mu nyonga ziwe aho mu ijuru ngira ivyamwa mu gitutu c'umusaraba wiwe niho nguma mu gitutu c'umusaraba wiwe ego hari agakiza kuzuye hari amahoro yuzuye atangwa n'Imana ubwayo haleluya ngizwe umuhigwe burundu bihe byose ngize umugabane mu mukuku wacunguwe wozwa mu maraso nguma mu gitutu c'umusaraba wiwe niho hari agakiza mu gitutu c'umusaraba umukiza w'umwami wanje niho nduhukira niho hari ubwiza bwanje rero nguma ndishamvu yiwe nkemu w'Imana ijambo ry'Imana riraturongora birushirije tuja imbere mu gitutu c'umusaraba w'umwami wanje hari ubwiza mu gitutu c'umusaraba wiwe hari agakiza kuzuye amahoro yuzuye urayahabwa nagizwe umuhigwe burundu na rogejwe n'amaraso ndi mfise umugabane mu mukuku mfise agakiza k'umukiza wanje amen. mwaramutse bene data na bashiki banje twese n'imitima yacu yose abahari hano n'abashitsi hagati muri twebwe turaramutsa n'abari ku murongo kugira ngo twumve ijambo ry'umwami ikintu nyamukuru gikwiriye ku buzima bwacu ni ijambo ry'umwami umwami aduhezagire cyane ahantu hose aho abana biwe bakoranira kugira ngo bumve ijambo ryayo kugira ngo baryakire nashaka kuvuga ikintu gikurikira korali yamaze kurimba indirimbo nziza cyane twumvise rero haravugwa hano ngo mutegerezwa kuvuga ubwa kabiri ico ni ikintu nyamukuru atari mu buryo buca nk'ubundi ariko mu by'ukuri biciye kuri mwemu wiwe no ku ijambo ryiwe tukavuga ubwa kabiri tukozwa biciye mu kuvuga ubwa kabiri mu maraso no mu kozwa n'ijambo aho niho twarimbye ngo munsi y'igitutu c'umwami wanje haragakiza nyamukuru yuko tuba twararonse ibyo hanyuma tukaguma dufatanye n'ibyo tukabwiramwo umwimenyerezo ndafise intasho ntagaza abantu batandukanye mwendata yarabivuze ejo nshaka kuvuga amazina yose iyi ntahe namaze kuyumva ahantu hose uvugana n'abantu ku telefone ngo barubakwa n'ibyo bumva biciye mu maretransmission ngo gusumba uko byigeze kuba twese turahezagirwa mu isi yose ndiyumvira yuko turashobora twese kubyemeza yuko ubu butumwa ni ubw'ingirakamaro cyane kandi bwavuzwe haheze imyaka 40 naje icyo gihe nari ndahari ariko uyu munsi ndabyumva mu buryo bushasha nkagira icyifuzo gikomeye ijambo ryayo ryama rishasha kuri twebwe ntigigera risaza dushaka twese rero kuririmba indirimbo dutangurane na 29 iya 29 mukiza mukundwa Yesu mwami mukiza mukundwa mana yuzuye ubuntu muri wewe ndakwinyegezamwo gitandara cyo kwizera kwanje ndondera
ubutabazi mu nyonga hawe. Muri wewe niho niyegeza gitandara cyo kwizera kwanje. Iyo nyotewe ahantu humye, muri wewe ni wewe ninyegezamwo mu rukundo rwawe n'umuntu bwawe, haza ubugingo bwanje bugaragara, haza ubugingo bwanje bushonje bunyotewe. Mukiza mukundwa, Yesu mukiza wanje, unkurako imitwaro n'imigozi, ibinyororo. Mwemu wawe aranshigikira, ukamsubiza, ukankurako ibindemera. Muri wewe niho ninyegeza gitandara cyo kwizera kwanje, mu gihugu c'umwuma n'inyota. Muri wewe niho ninyegeza mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe, haza umutima wanje unyotewe, haza ubugingo bwanje bunyotewe. Ubugingo ndaririmba haleluya, Imana umwami ahimbazwe, ngahimbaza umukiza wanje ubudahumeka. Muri wewe niho ninyegeza gitandara cyo kwizera kwanje, mu gihugu c'umwuma n'inyota. Muri wewe niho ninyegeza mu rukundo no mu buntu bwawe, haza ubugingo bwanje bunyotewe, haza ubugingo bwanje bunyotewe. Igihe azogaruka nzokumva umuhamagaro wiwe, tuzojana mu bicu. Mbega umunezero uzoba uhari turi kumwe nawe mu ijuru, twihweza mu maso hiwe. Mu gihugu c'umwuma n'inyota, muri wewe niho ninyegeza, kandi mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe, haza ubugingo bwanje bunyotewe, haza ubugingo bwanje bunyotewe. Turashaka ku ndirimbo ya kabiri turirimbe 21 mu bitabo byabo. Yesu yapfuye ku bwanje, gitandara c'ibihe yugure ku bwanje. Yesu yapfuye ku bwanje, ndondera ubuhungiro muri wewe. Amaraso yawe antunganye,
kuraho ukugabitanya kwanje unsubize umwidegembyo ibikorwa byose nokora bwanje ngo kugira ngo ndakunezereze ni iby'ubusa mu mubabaro wanje amarira yanje aguma akoroka ibyo byose ntibyoshobora kunyoza we gusa ni wewe ushobora gukiza mwami ntaco nzanye amaraso umusaraba gusa wawe niwo nishimikije ko nje kuri wewe atakindi kintu mfise ncafuye nje ku isoko ibyaha byanje byozwe abanyabyaha bakizwe ndi hano ku isi mpfire mu biganza byawe mu ijuru ryiza ufate ubugingo bwanje yesu yapfuye ku bwanje ndonka ubuhungiro muri wewe murakoze mu by'ukuri gitandara cy'ibihe ni umwami wacu yesu turashobora muri we kubonamwo ubuhungiro muri icyo gitandara hariyo ubuhungiro iyo ndirimbo iravuga ngo icyo gitandara gifise byose ibintu byose dukeneye mu buzima kuvuga ubutumwa hano no kuririmba hano tukamenya ngo ibintu bimeze nk'uko byanditswe hano ko atakintu na kimwe ushobora kuzana ikintu kimwe dushobora kuzana ni twebwe ubwacu tukizana ku gicaniro cyayo twavuga ati mwami ndi hano nta kintu na kimwe kandi ibyo dukeneye tubyakira tubihawe nawe ngo mu gitutu cy'igitandara niyumva neza urukundo ruhoraho nubwo izuba ryo mu bugaragwa riturira mu gitutu cy'umusaraba wiwe niho turuhukira ubugingo buraruhuka aho rero tuba dupfuye no mu bikorwa byacu bwite nibyo nta kintu tuba dukora mu bikorwa byacu bwite ariko ibyamaze kudutegurirwa ibyo nibyo dukora kugira ngo ntidusubire kwiraba ubwacu ngo turabe abandi ariko turabe umwami wacu umukiza wacu umucunguzi wacu turi munsi y'amaraso yiwe turarinzwe nk'uko Isirayeli yari irinzwe mu gihe bashira ku mishimajyango amaraso umumarayika arandura yategerezwa kugenda banyegejwe bakingiwe mu maraso yabo rimwe rimwe turagira ubwoba turi abantu ariko hari ikintu kimwe kizwi neza ntazoshobora umugwanizi gukora ku bugingo bwacu kuko turi munsi y'uburinzi bw'Imana ntidukeneye kugira ubwoba muri Zaburi 91 Zaburi 91 Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre. Uwa mbwigobeko bw'isuba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ndabwira uhoraho n'urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira Imana yanje nizigira. Kuko ariyo izo gukiza umutego w'umutezi
n'ikiza gihonya izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ibyubi byayo ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma cyo kwikingiriza ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro canke n'umwami urashwe ku murango canke ikiza kigendagendera mu myiza canke agatikizo kayogeza mu mashoka abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe ariko ntibizogushikako uzobirabisha amaso yawe gusa ubona ingero y'abanyakibi ego ngo we wagize uhoraho ubuhungiro bwawe isumba byose wayigize uburuhukiro nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe ko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose bazokuramira mu maboko yabo woye gutsitara ku ibuye uzokandagira intambwe n'impamba uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka kuko yankunze akaramata nico gituma nzomukiza nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje amen azonyambaza Faransa ngo niyanyambaza nandi nzomwitaba ndamwitaba nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje amen nashaka gusubiramwo murongo wa 14 ngo kuko yankunze akaramaka ngo afashe akaramata nico gituma nzomukiza kuko azi izina ryanje ryande hano hariko avuga umwanditsi wa Zaburi ariko avuga wewe na jewe ibi rero ntibiva kuri twebwe iri jambo naryo sijyu umuzaburi yanditse uko gusa ariko byahumetswe namwe mu yera rikogwa namwe mu yera kuko dukunda umwami wacu twitondera ijambo ryiwe rero araturinda aratuzigama natwe bice guhishurirwa dushobora kumenya izina ryiwe hama tukaryambaza nibyo nabyo tugomba kubikora ubu rero turahaguruka ibyo kugira ngo dusengere hamwe data uri mu ijuru turagushimira kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe kubw'isaha yo mu gitondo no kubwo ibiri mu ndirimbo by'igiciro uri umukiza wacu umucunguzi wacu waradubohoye turagushimira utugumize munsi y'uburinzi bwawe nta muntu umwe ashobora kudukiza ni we gusa ni we waje kandi uraducungura uratubohora wariye ibyaha byacu twarabohotse ndagushimira n'umutima wanje wose kubwo ubushizi bw'amanga ko tuza muri kino gitondo dufise ubushizi bw'amanga ibintu byose biri muri twebwe n'imitwaro dufise icyo umuntu wese yafise mu mutima wiwe urabizi ushobore kucishura umufashe ndakubwiye ngo urakoze ku bw'ivyo ntibazira ryawe ryera uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe ijambo ryawe mu buryo bw'ubushobozi kandi ubutunzi bwawe rizaniwe mwami uje kuryakira n'umutima uryakira ndagushira mu izina ryawe ryera amen murashobora kwicara haibazwe kandi hashimwe imana yacu no kubw'uyu munsi naho kubwo umunsi mwiza w'ubuntu uwo twahawe twamye duhabwa amahirwe yo gukorana yo kuba hamwe twumva ijambo ry'ubuntu imana uko rero itugirire ubuntu bwo kugira umwimenyerezo mu byo twaririmbye kuko umwami ubu arihata kugira ngo adusohorere aduhamagarire gusohoka ngo turekure ibintu byose
hérité de nos duhebe ibintu byose twarazwe kumbure na ba data sindiko vérité nous a apporté par sindiko ndavuga ibyo ukuri kwatuzaniye biciye kuri ba data ukwizera, ariko ndavuga ibyo twaba twarasigiwe na ba data, imigenzo, imico canke ibindi bintu. sortir Turashaka gusohoka muri ibyo bintu byose, ibyo turashaka kubisiga inyuma, regarder vers turashaka kuraba qui en vérité uwo est capable mu by'ukuri relever ashobora kuduhagurutsa, agashobora kudushikana où nous ne regardions plus autour de nous aho tutakiraba ibidukikije nk'uko twabiririmbye, fait la femme de l'autre, nk'uko umugore wa Loti yabikoze, ariko tugahindukiza amaso yacu tukaraba gusa, tukamuraba we wenyine, iyo mana y'ukuri by'ukuri, fera traverser tout, je crois. iyo izoducisha muri byose kandi izoduha kuja imbere. Ejo ku mugoroba twagize isaha nziza cyane, abantu bose bari ngaha barabibonye, ndizera ko Ensemble, nous est de plus en plus précieux. twese hamwe De plus en plus bigenda biraba iby'igiciro bikomeye. pas combien de temps encore Ntituzi passer. igihe ubu buntu n'aya mahirwe tuzobanira kubihabwa ingene kingana, ariko tuzi ikintu kimwe, nuko dufise amahirwe Le privilège nous a été canke donné par akaryo Christ twagahawe na Yesu Kristo umwami wacu avec lui. ngo twinjirane nawe, Ne pas nous fier à des choses atari futiles. kwizigira ibintu bitagira ikimazi, Puis m'exprimer nimba nobivuga muri ubwo buryo. divagation, mais Ibintu- comme nous l'avons entendu hier soir, nous voulons nk'uko twabivuze ejo ku mugoroba, turashaka kugira ijambo ritunganye ryonyene, tureke ridutware kandi ritujane. Umwami rero aduhe ubuntu muri kino gitondo, mbere y'uko dusenga umwami wacu, umukiza wacu, umucunguzi wacu watubohoye, watubohoje akaturekuza. Ndashaka gusoma ijambo dukura mu Baheburayo igice c'icumi duhereye ku murongo wa 19. Hano Pawulo abwira abantu bo mu gihe ciwe. Uyu munsi iri jambo nyene, uwo mwemu nyene yatuvugije biciye kuri Pawulo, jewe nawe. parler ici et dire Hano aravuga akavuga mu Baheburayo 10 ku murongo wa 19 ayant donc frère la ngo joie nuko de bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Murongo wa 20 foi nouvelle et vivante ngo mu nzira duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri n'ubugingo ica mu gihuzu et puis gikinze, un souverain bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Murongo wa 21 kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana, twegereze tufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, après nous être débarrassés de la mauvaise imitima conscience, yacu icucagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, avoir lavé nos corps avec imibiri yacu yuhagijwe amaraso meza. Umurongo wa 23 tugumye ukwatura ibyizigiro byacu ntikunyiganyige, kuko wasezeranye ari uwo kwizegwa. Umurongo wa 24 kandi twiyumvirane ko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana n'iry'ibikorwa byiza. Umurongo wa 25 twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, nous encourageons ariko duhanurane mu gifaransa ngo duterane intege. que vous voyez des Kandi uko mubonye wa munsi wegereza, murushirize kugenza mutyo. jours du retour Umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo s'approcher. wegereza. Iri jambo ry'ubuntu iri duhamagarira ibi Et chaque fois buri gihe buri gihe iyo dukoranye, buri gihe iyo dusomye ibyanditswe byera, iyo twuguriye Bibiliya, iminsi yose dusangamwo ijambo ryo kuduhumuriza, ijambo ryo kuduhoza, ijambo ry'ubuntu, ijambo ryo kudutera intege, ijambo n'iryo jambo ryo kudukarira. Nk'uko nabivuze, Pawulo hano yabwira abantu bo mu gihe ciwe, uwo mpwemu nyene niwe atuvugisha kandi araduhamagara, akavuga ku murongo wa 19 ngo nuko bene data ko dufise ubushitsi bw'ubwoba bwo kwinjira ahera
twashikanywe n'amaraso ya Yesu. nous as-tu Mbega twebwe tuba twarabyakiriye, tuba duhawe nawe ubushizi bw'ubwoba mu munezero. Mbega twe bitumereye gute? Imana itugire ubuntu. Hanyuma aravuga ku murongo wa 20 ngo n'inzira sha iri n'ubugingo iyo yadutoboreye ica mu gihuzu gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Turabizi yuko nta yandi mahirwe dufise yo kwinjira mu bugingo budashira canke yo guronka ubugingo budashira. Nta bundi buryo buhari bwo kwandikwa mu gitabo c'umwagazi w'intama, kuko ayo mazina yacu yanditswe biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Biciye kuri uyo rero, uyo gusa, biciye mu mubiri wiwe yatwugururiye inzira, arayugurura. Uko niko yayitanguje, uko niko natwe dushaka kuyigenderamo, uko niko natwe dushaka kwinjira muri we, tube umutekano turi muri we. Hanyuma aravuga ku murongo wa 21 ngo kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana. Umurongo wa 22 twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, inyuma yuko twakuweko ijwi ritwagiriza mu mitima yacu, ducucagiwe n'amaraso, ngo twogejwe n'amazi meza. Hanyuma akaduhamagara akatubwira ku murongo wa 23 ngo tugume tutanyiganyiga mu kwatura ibyizigiro byacu, kuko wasezeranye ari wo kwizegwa, ngo kandi azonasohoza. Reka tubivuge, canke isi idukikije ikavuga ngo bariruka baragenda bakagenda, ngo barumva bakumviriza, barabavugisha bakababwira ubutumwa, ariko nta kintu kimwe kiba. Ariko turabizi yuko ibyo twabwiwe n'ijambo canke ibyo mwe mu w'Imana atubwira biciye ku ijambo, ibyo bizosohoza, ibyo ntibizoteba. Birashoboka ko mu maso y'abantu ibyo biteba, ariko igihe n'isaha biregereje. Umwami azosohoza ibintu byose yasezeranije. Reka rero duhagarare tutanyiganyiga, duhagarare mu kwatura, tugume dushikamye mu kwatura ibyizigiro, kuko ntibyihenda. Ijambo ryiwe canke aho yabivugiye mu ijambo ryiwe, aho rero azobiturongoreramo kandi azobidushikanamo. Hano intumwa Pawulo araduhamagara, agasaba kudutera intege, akavuga ngo dutegereza guhagarara neza. Hanyuma akavuga ku murongo wa 24 ngo kandi mwiyumvirane ko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana n'iry'ibikorwa byiza. Umurongo wa 25 ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Ukuntu gutumirirwa ni ikintu cyategerezwa kunguma ku mutima, kandi cyategerezwa twese kutuguma ku mutima, kugira ngo ntibibe umugenzo nk'uko Pawulo abivuga hano abyandikira Abayeburayo, ngo bafashe umugenzo wo kubura cyangwa kutaza mu makoraniro. Hari ikintu cyabaye kindi cy'agaciro gikomeye kindi, ariko ntibikwiye kumera nk'uko kuri twebwe, ntibikwiye kumera nk'uko kuri wewe no kuri jewe, ariko nk'uko hano ahamagara. Turabibona yuko umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo, umunsi wo kugaruka kwa Yesu uregereje. Uko niko tuzobana kuba umwe, uko tubona uwo munsi wegereza niko tuba umwe, kuko turabizi yuko azoza kurondera abamwiteze, abamurindiriye, azoza kuri abo bamurindiriye, abo bakunze guseruka kwiwe, nkuko twabyumvise hano kwa gatatu. Imana itugirire ubuntu kugira ngo twipfuze birushirije uguseruka kwiwe. Uguseruka kwiwe nivyo uguseruka ku mwami wacu. Turahaguruka ubu rero dusenge, tumusenge.
Bénissons-le ensemble. tumushimire hamwe. Père Céleste, nous te remercions pour Data uri mu ijoro turagushimira ku buntu bwawe n'ubwizigwa bwawe Seigneur également pour cette heure. mwami no ku bw'ino saha ya kino gitondo ku bw'ijambo ryawe ijambo ryawe iryo uduha buri munsi mwami uri mu ijoro urabizi yuko ritubereye mwami dushoboye kuguha amashimwe nk'uko bikwiriye ariko mwami we mu ijoro wacaguye abantu abo waremye ubwawe abantu abo wacunguriye ku bw'umunsi wawe wo kugaruka bategereza guhimbaza bagutagira mwami wemere uguhimbaza ugushimwa ubyemere biva kuri twebwe twebwe abagorwa abanyuma bato mu bwoko bwawe mwami. turagushimira mwami Yesu Kristo kuko biciye ku maraso yawe biciye ku rupfu rwawe kubazwa kwawe dushobora gushikira ahera biciye mu mubiri wawe o mwami uhimbazwe bwacu kuko watwugururiye inzira mwami uduhezagire rero muri kino gitondo kandi uduhe ijambo ryawe ku bwishimo ry'izina ryawe amen. Amen. Turicara. Amahoro abane namwe. Amahoro arengeye ubwenge bwose bw'abantu arengana ugutahura kwacu ibyo tudashobora gutahura ariko tugashobora kubibamo tukaba tubifise ni itandukaniro rikomeye. Amahoro y'Imana ahoraho nk'uko ubuntu bwiwe n'urukundo rwayo biri ntavana n'ibintu ducamo biciye ku buntu dufite amahoro n'Imana yacu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu kandi ayo mahoro tuyatwara muri twebwe tukayakwiragiza ahantu hose turi nk'uko umwami wacu yabivuze kiriya gihe kera muri Luka 5 aravuga ngo 15 aravuga ngo niminjira mu nzu muvuge ngo amahoro abane n'ino nzu. nimba turi abana b'amahoro nta kundi kuntu byogenda. aho rero amajambo ayo tuvuga azemezwa n'ibikorwa biba bidukurikira. umuntu ahagijwe gusa no kuvuga n'akanwa kiwe ngo ndi mu mahoro mfise amahoro ariko ntibiba bimeze nk'uko mu bikorwa bizogaragara bizoboneka. ibikorwa byacu bivuga cyane gusumba amajambo yacu kandi muri ibyo rero ntitugomba kwizera amajambo yacu ariko tugomba kwizera ibihishurwa ibigaragazwa n'ibikorwa dukora kuko uko niko Imana izoturongorera ku nzira y'amahoro biciye kuri mwemu wayo. mbere n'igihe ibintu biba tudashobora kubitahura tuguma mu mutekano mu Mana kandi amahoro yayo atugumiza mu bintu aradushikami aduguma duhagaze mu bintu byose bishobora kudushikira. turashima kubw'ijambo twamaze kumva buri gihe turashima kuri buri jambo ryose ariko reka dushire ku mutima ibintu twumva mbega turabyishura mbega turabyemera imbere mu mutima mbega twoba tubandanya kwimba mu byavuzwe kandi ibyo bigahuza n'ubuzima bwacu. nahuye kandi ibiresi ibintu byo kunegura ariko ni ibintu nabonye bibabaje. abantu bavuga ngo bakavuga amakoraniro ngo tujye mu makoraniro ati tugende kubera iki bimaze iki. ndafise Bibiliya ndafise ubutumwa muhira ndafise byinshi muhira gusumba iyo ngiye mu gikorane. murazi abantu abo ari bo bahonyanga mu buryo babishaka ijambo ry'Imana bakishira hejuru y'ijambo ry'Imana ntibashobora guca bugufi bahama bakiyumvira ko bakorera Imana ntibakorera Imana. ndabibabwira mu byizere hano
haravugwa ngo ntidukwiye kubura mu makoraniro, hanyuma ngo igihe cyose tubona uwo munsi wegereza wo kugaruka kwa Kristo. Iri jambo mbega twabibwiwe muri kino gihe kugira ngo twitege umwami igihe cyose, mu mwanya wose. Mbega ubure ndabaza nta atabubisha buri mu mutima wanjye, ni iyihe mwemu irongora itwara abantu ngo bakore bagwanya ijambo ry'Imana? Ndabibabaza. Hano mwemu w'Imana atubwiye ibyo dukwiye gukora. Iyo umuntu akoze mu buryo azi akaba abizi ko ariko agwanya ijambo, uwo muntu aba ahagaze munsi ye mwemu. Arashobora kurondera ibyisobanuro igihumbi ntibizigera bisigura ibyo bintu. Ijambo ry'Imana rikaba ari ijambo ry'Imana kandi rirategeka kuri abo bose bashaka kuba bahagaze imbere y'Imana. Nta yindi miryango yindi cyangwa ibyireguro n'ibindi nta bihari. Imana irabivuga, sinashaka kubivuga, byasomwe murazi kiri ku murongo ukurikira neza umurongo ukurikira, umurongo wa 23 haravuga ngo kuko namba ibi nicyo bisigura ngo namba dukora ibyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri ntihaba hagisigaye ikimazi c'ibyaha. Umurongo wa 26, umuntu muri ubwo buryo aba aho nyanga n'ibigirankana, agahonyanga iryo jambo, agahonyanga iryo teko ry'Imana inyuma yuko yamaze kumenya ukuri, akaba azi neza iby'Imana yavuze, ibyo iby'Imana isaba. Umuntu nk'uyo aba ari ku nzira y'akaga iteye ubwoba. Ijambo ryo mu Baheburayo 6 naryo riri muri iyi mvugo nyene, twese turarizi kandi turazi ibyanditswe hano. Duhereye ku murongo wa mbere hakavuga yuko ngo turashaka kurengana tuve ku bya mbere, urufatiro by'ubwa mbere twigire imbere, byo gutungana kose ni byiza, ibyo turabishimira Imana. Ariko aho hashigwamwo yuko duba dufise ibyo tubazwa, ni iby'igitangaza. Ni byiza kuba turongorwa tukaja mu by'ibwena by'ijambo ry'Imana no mugomba kw'Imana. Ni ikintu cy'ubwiza cyane, ikintu ciza. Ariko mwumvirize ibyanditswe ku murongo wa 4 kuri abo baheba iby'urufatiro bya Gikristo hanyuma bakegera imbere mu byo gutunganwa. Mwumvirize ku murongo wa 4 haranditswe ku murongo wa 4 ngo kuko bamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru, bagasangira mpwemu yera, bagatamira ijambo ry'Imana ryiza n'ububasha bwo mu gihe kizoza, maze bakagwa bakabivamwo. Ntibishoboka gusubira kubahindura basha ngo bihane. Ngo ntibishoboka ko basubira kugirwa basha. Iri jambo rirakomeye. Hano havuzwe iki? Ukumurikirwa, ukuba twarahondeje ku mpano, ukugirwa, gusangira mpwemu yera, ugusangira ku jambo ry'Imana ryiza no ku bubasha bwo mu gihe kizoza. Ibintu bitanu hano biravuzwe hano. Ibintu bitanu iyo bifatiye kuri twebwe ku buzima bwacu tukabigiramwo umugabane, hanyuma tukabitera umugongo inyuma y'ibintu byose, nta kugaruka bishoboka. Nta kugaruka bishoboka. Hano ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ryera nk'uko Imana nayo yera. Umwami ahagaze imbere yacu akavuga rimwe muri aya majambo, mbega ese ingene ivyo duca mu misokoro no mu magufa, ivyo byo tunyiganyiza, ivyo byo dukora ko imbere mu bwena bw'umutima. Muri ubwo buryo nyene buri jambo ryose ry'Imana ritegerezwa kudukorako ubu. Umuntu yishize hejuru y'ijambo ry'Imana azoba misi yose ahengamira mu gucira urubanza abandi.
ni nkene abo bantu nibo bahengamira mu guca urubanza abandi ubwabo batagamburukira urubanza rw'ijambo ry'Imana. Umwami aduhe ubuntu bwiwe mu burebure aho dushobora gushikana kubw'ubuntu bwiwe dushobore kwishura ku ijambo ryayo ryose, tugire ego y'ibwina, tuvuge amina ivuye ku mutima, tugire ukwemera ku by'Imana ivuga. Mu ijambo mu Baheburayo 10 havugwa iby'isezerano rishasha, hanyuma hakavugwa iby'inzira nshasha kandi nzima. Ni ku murongo wa 20. N'abantu gusa ababaye bashasha, abavutse ubwa kabiri nibo bashobora kugendera kuri iyo nzira nshasha. N'abantu gusa binjiwemo na Kristo, bagize ubuzima bw'Imana, nibo bashobora kugendera kuri iyo nzira nzima. Ni inzira nshasha, ni inzira nzima. Ni abantu gusa bazima, abagizwe bazima nibo bashobora kugendera kuri iyo nzira y'Imana. Hanyuma mbere n'umusazi, igipfu naco ntikizozimira, n'umunyantege nke nazotsitara, kuko umwami aduha inkomezi zikwiriye kugira ngo ibintu byose adushaka ko bishobore gusohozwa n'ubushobozi aduhaye. Amen. Mbega ijambo ry'ubwiza! Ariko nubwo biri uko, birakomeye ingene ari iby'ibwina, amajambo yo guhanurwa n'amajambo yo kugabishwa ayo dutegerezwa gushaka umutima. Harahiriwe umuntu uwo ibi bintu bitanu bisorezamwo mu Baheburayo 6:4, uwamurikiwe yahonjeje ku mpano zo mu ijuru, yagize mugabane kuri mwe mu yera, yahonjeje ku ijambo ryiza ry'Imana no ku bubasha bwo mu gihe kizoza, hanyuma akaguma mu Mana, akaguma mu ijambo ry'Imana, akaguma mu buntu, hanyuma akarongorwa n'amahoro y'Imana arengeye ubwenge bwose bw'abantu, ku buryo nk'uko byanditswe ngo turongorwa mu mahoro na mwe mu yera. Uburongozi bwa mwemu n'uburongozi bivuye kandi bija mu ijambo ry'Imana. Dusome ubu rero iyindi mirongo mike ya Bibiliya ishimika ku ijambo ari ikintu nyamukuru. Turatangura n'igice cya 13 cyo muri Matayo 13 dore ku murongo wa 18. Matayo 13 murongo wa 18. Nuko mweho nimutahure umugani umubivyi. Murongo wa 19. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntayimenye, wa mubi araza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Nashaka guhagarara rimwe shimike ku ijambo urubuto. Ijambo n'urubuta. Umurongo wa 11 mu butumwa bwa mbere bwa Branham, ubwo twasobanuye bwari bufise umutwe w'ijambo ngo ijambo ry'Imana ni rwo rubuto rw'inkomoko. Buri rubuto rwose rugwira nk'uko ubwoko bwabwo ruri, ariko urwo rubuto rugomba kubibwa mu ivu ryeza kugira ngo rubombekwe, rukure hama rugire ivyamwa. Ariko ijambo ry'Imana ni urubuto, nta kindi kintu. Ijambo ry'Imana ni urubuto. Haravugwa hano ku murongo wa 20 ngo uwabibwe ku rutare, ngo ibyo bisigura umuntu yumva ijambo ry'Imana akaca ryakirana umunezero. Umurongo wa 21, ariko ntagire imizi muri we, biba ari iby'ako kanya.
ou la persécution ahagarara umwanya muto iyo yadutswe ko n'amarushwa ubona akadenderezo azira iryo jambo bicaye mutsitaza. catégorie Hano rero hari uwundi mugwi wa kabiri, abantu entendent la parole bumva ijambo qui ne prennent pas racine, ariko ntirigire qui ne imizi, sont pas fondés et affermis ntibashikamikwe, ntibabe bashikamye, ntibabe bimbitse bafite imizi. du moment. Hano bitwa ngo bavuga ngo ni abana b'ako kanya, ariko abana b'Imana si abana bagarukira mu bihe gusa, bahawe ubugingo budashira. Ainsi vivre Uko rero babaho ibihe bidashira bw'ubuntu bw'Imana. Ariko rero hariho n'abandi ari abana du moment. b'ako kanya, Ils entendent bakanya gato bakumva ijambo, ne prennent pas racine. ariko ntirigire imizi, ntibashinge imizi, ntibabe bashinze imizi, ntibabe bashinze Dès imizi. la première épreuve, dès Ikigeragezo cya mbere kije, igihuse cya mbere kije, baragwa parce qu'ils n'ont pas été fondés kuko assez solidement. batahagaze, batashikamye mu buryo bwimbitse. None rwa rubuto rw'agaciro rw'amaziki Pas produire. nimba rudashobora, Le verset 22 umurongo wa 22 uravuga udashobora. Umurongo wa kabiri haravuga ngo uwabibwe mu mahwa, cela signifie ibyo bisigura ngo n'umuntu entend bien, yumva iryo jambo mais ce qui est neza, souci du monde, ariko imyitwarariko w'iby'iyi si la fraude, bikarinyoha, la tromperie des richesses, n'uruhendo rw'ubutunzi la parole de bikabinyoha, reste sans fruit. akaba ikirumbirane ngo ntagire ibyamwa. Umurongo wa 23, uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura, uwo rero niwe yama imbuto. Elle importe 100 fois, Ngo umwe akagira 100, ubundi 60, ubundi 30, bityo nous avons bityo. vu les 3 premiers. Twabonye batatu ba mbere, La parole reste la semence. ijambo ryo riguma ari urubuto, Ne peut pas produire le fruit ariko divin. ntirishobora kugira icamwa c'Imana, ntirishobora kwemezwa, ntirishobora kugira ubuzima n'ibindi byose bijyana naryo, Si l'une nimba des conditions kimwe mu bisabwa n'est pas remplie et kitujujwe. si les obstacles se dressent sur son chemin, kandi habayeho ibitsitaza kuri yo nk'imyitwariko ya buno bugingo n'ibindi byose bijyana nabyo, uko niko ijambo rinigwa. Ndiyumvira si nous devons aujourd'hui mettre la uyu main munsi sur le cœur niba tugeza gushyira ikiganza ku kuboko, ouvertement, ikiganza ku mutima, tukemanga yuko ijambo ntiryagize icamwa que Dieu ico Imana pouvons attendre, yari yiteze. Aho rero dutegerezwa chercher et trouver notre kurondera, condition tukarondera dans la imero vie. yacu nyayo uko tumerewe muri bino bintu bitatu bya mbere byavuzwe, kuko ijambo ry'Imana ryo ntirishobora kuguma uko Rester sans effet. ridakoze, ritagize icyo rikora. Ijambo ry'Imana rifise urubuto, gatanga ubugingo muri ryo, kandi nimba rero ryabibwe mu ivu ry'umutima, Qu'elle n'a pas besoin de passer à travers hanyuma les épines. ntirikeneye guca mu mahwa no mu bihuru, ariko rikaba ryidegembya de serre, mais qu'elle sort vraiment de la nature brute, alors elle grandira. aho rero rizotera imbere. Imana ishaka kutugira abantu nk'abo, abantu muri bo urubuto rw'Imana Où chaque rurimwo, aho ijambo ryose, buri sezerano ryose ry'ijambo ry'Imana ni urubuto rw'Imana, ubwo twakira en nous est muri twebwe, hanyuma tukitega ko germe, rukura rukagira ibyamwa, ego bigashobora gusohoza, kuko buri jambo ryose twabitahuye kuva kera. Ijambo ryose Imana yavuze ne peut pas lui revenir à vie. ntirishobora kugaruka kuri yo ridakoze, ritegerezwa kubibwa ahantu runaka, ritegerezwa gukura rikagira ibyamwa, ritegerezwa gusohoza. Buri jambo ryose De la promesse divine riva mu isezerano ry'Imana ryanditswe ku mwami wacu, ryemerezwa muri we, ryabaye icukuri muri we. Buri jambo ryose ribwirwa ishengero doit devenir dans le ritegerezwa kuba mu ishengero ukuri
ukuri kw'Imana. Ubwa mbere haba hariho urubuto, hariho kubiba, hanyuma icyamwa kigasohoka, igihe gishike aho tuzokugwa cyangwa tuzohomogwa mu bidufata by'ubwa mbere, hanyuma twegera imbere mu kigabane cy'Imana, aho ijambo ry'Imana na muhemu w'Imana bishobora gutemba byidegembya mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, aho ijambo ritaba ryanditswe gusa hano hanyuma ngo ribe ritwagwa ku minwa yacu gusa, ariko aho rishobora gutegwa mu mitima yacu kugira ngo rigire ivyamwa by'Imana, ibyo twasezeranijwe. Umwe akagira 100, uwundi agira 60 cyangwa 30, ibyo ntacyo bidutwaye, ariko nuko ibyo bikogwa ku bw'ubuntu biciye ku ijambo ry'Imana. Twebwe abashimika mu buryo budasanzwe ku ijambo ry'Imana dutegerezwa kugaba, ngo ntiduhazwe gusa no kuba twaryumvise, ariko rishobore mu by'ukuri kuziganywa, rishobore gukogwa, rizirikane ko ricishwe mu mutima, rigumizwe mu mitima yacu, imitima yacu aho rishobora kwiyagura rikagira ivyamwa ku bw'icoro c'Imana yacu. Mbega igiti ciza kimaze iki nimba kidafise ivyamwa? Rero umwami araza akavuga ati mu giteme. Muri Yohana 15 akavuga ngo 15 kabiri ngo ishami ryose rijyama ivyamwa arayikorera kugira ngo ribandanye kugira ivyamwa. Mu butumwa aho rero twagabirije cyane ku ijambo ry'Imana, ni Imana yabikoze uko, kandi nta n'umwe muri twebwe ibyo ntibiva kuba umuntu yarafashe ingingo, ariko ni ingingo yafashwe n'Imana. Sinari gushobora na rimwe kwibagira uwo munsi mu buzima bwanje, naribagiye ibintu byinshi, birashoboka n'ibintu bya vuba nakizi, ariko umunsi aho iryo jwi ry'ubushobozi ryambwira ngo nzokurungika mu bindi bisagara kugira ngo ubwo ijambo ryanje, ibyo sinziga naryibagira. Ryari itegeko, cyari igikorwa Imana yari itanze, kandi umuntu yabigenewe ibyo ntashobora kubyikuramo. Nicyo gituma kubera ko igikorwa kijyanye no kuvuga ijambo atari ibisobanuro, ariko ijambo rikabibwa nk'urubuto rw'inkomoko, umwansi yasutse uburake bwe bwose, ibyo yarabikoze ngo ibintu bibe bishoboka. Ntiduhaze gusa no kuririmba, turizera ko Yesu yanesheje, turizera ko Imana niyo ifise ijambo rya nyuma, turizera ko Imana ishobora kuzura abapfuye, turizera ko hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Nta kuri two bigenza, twabyize kuva kera biva mu ijambo ry'Imana, ni biri nk'uko bivuze n'ijambo ry'Imana ngo dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona, ibyagize umwimenyerezo mu bwizigwa bw'Imana, ibyo byabona bikaba ibice bisigura kwakira no kuba mu by'ukuri mu ijambo ry'Imana, kuritangaza no kuribona ryemezwa. Nibyo niho mu cyifuzo cyacu, atari kuritangaza gusa, ariko tukaba turibona ryemezwa. Reka dusome umurongo w'9 muri Daniyeli igice c'9, bijyanye mu buryo nyamukuru no gukomeza ukwizera kwacu, tugakomeza mu bunyakuri bw'Imana no mu bwizigirwa bwayo, mu kutihenda kw'Imana n'ijambo ryayo, kugira ngo gukekeranya ntibe bigihari, ntibishobore kuba muri twebwe ngo bitujye. Daniyeli 9 umurongo wa 2
son règne, moi, Daniel, je me suis penché muri uwo mwaka wa mbere ari ku ngoma jewe daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka yerusalemu hazomara ari misaka avait été adressé à Jérémie le prophète. ko ari imyaka 70 ariyo nyene ijambo ryoraho ryavuzwe Les ruines arivugishije Yeremiya. Jérusalem. C'est principalement de cela qu'il s'agit Ni ici. bijanye n'ibi uyu muhanuzi akomeye uyu muntu w'Imana Daniyeli Lorsque 68, igihe lorsque 68, igihe imyaka 68 yari iheze attention sur la parole. yagabirije ku ijambo iryo umwami Imana yari yaravuze kera ivugiye mu kanwa ka Yeremiya. yarasomye Ça, c'est la marque d'un vrai iki prophète. ni ikimenyamenya c'umuhanuzi nyawe ntiyari gushobora guca ku ruhande rw'ibyo abandi bantu barungitswe n'Imana bavuze imbere yiwe. Il devra prendre en considération yategerezwa kwitondera kuri buri jambo ryose ry'Imana iryamazwe kuvugwa kugira ngo amenye neza ko ibyo avuga en accord bihuje n'Imana kandi bihuje n'ijambo ry'Imana. abantu abantu baza gusaba no kuvuga ngo Imana yaramishuriye mwemo ansunikiye kuvuga n'ibindi ariko ntibashobore gushira urutoke rwabo ku ijambo ry'Imana. Abantu bagomba kumva uyu munsi babwirwa ngo mbega niye mwemu ibasurika. Ibyo biguma uko gushikaho umuntu w'Imana agomba gushira ikiganza urutoke ku jambo ry'Imana akavuga ati byanditswe hano kandi ibyo ubu rero birasoza. Abantu benshi barasunikwa hanyuma bakibwira yuko barongowe na mwemu w'Imana. Mwemu w'Imana misi yose arongorera gusa mu ijambo ry'Imana. Twarabibonye mu buryo budasanzwe na babahanuzi 400 bavugishwa mu gihe ca Kabu. Baravugishijwe mu buryo bwo guhuza ku buryo ubirabira inyuma byose byari bihuje. Hanyuma umwe wo muri be Yoshafati aravuga ati mbega nta wundi muhanuzi ahari hano. Hanyuma uwo muhanuzi umwe we yibutse iby'Imana yaravuze biciye mu kanwa kwa Eliya imbere yiwe. Muri ubwo buryo nyene yavuze ahuje n'ijambo iryari ryaravuzwe imbere y'igihe ciwe rivugwa namwe mu w'Imana mu kanwa ka Eliya. Yari kwari uguhuza. Ndiyumvire ko ni muri Yeremiya 25 niho umwami yari yaravuze biciye muri uwo muhanuzi ko yari yavuze igihe bazomara. Yeremiya 25:12 ngo hanyuma y'ibyo inyuma igihe cyo gihe cyariko kirahera uyu muntu w'Imana yaje gusoma ibyo kugira ngo abone amakuru. Muri Yeremiya 25:12 haranditse ngo hanyuma y'ibyo iyo myaka 70 ishize nzohana umwami w'i Babuloni bo n'iryo hanga. Ni jewe uraho mbivuze mbahore kugabitinya kwabo. Nzohana igihugu c'abakarudaya ngihindure amatongo gushitsa ibihe byose. Imyaka 70 yari yarashinzwe kandi twese turashobora gusoma ingene kuri Zerubabeli hamwe n'abandi bantu bose b'Imana bo muri ico gihe abantu b'Imana baje inyuma y'ico gihe cyari cyarashinzwe n'Imana. Nta kintu na kimwe dushobora gukora muri kino gihe nk'uko kiretse icyo bakora kiriya gihe ni kuvuga ngo dusesangure tumenye ijambo ryatanzwe nk'ubuhanuzi rifise ikintu nyamukuru bya kahise mu gihe cyacu kugira ngo duhumekererwe muri ibyo
ne pas se contenter d'en parler, mais se ntiduhaze gusa no kubivuga gusa ariko duhabwe amabwirizwa atomoye y'iby'Imana yasezeranije. lorsque notre Seigneur Igihe umwami wacu autrefois yavuga kiriya gihe kera yamye afatira mu majambo y'abavugishwa n'Imana, yarabikoze muri Luka 4 où il s'est référé aho yafatira ku muhanuzi Yesaya 61. vous pouvez tous le lire Mwese murashobora kubisoma ntabikoze. ici Hano Luc chapitre muri 4 Luka igice cya 4 verset 17 umurongo wa 17 dans Matthieu il a gushika ku ensuite murongo wa parlé 21. Hanyuma muri Matayo dans Matthieu il a ensuite parlé muri Matayo Daniel. yavuze muri Daniyeli, Il est écrit dans Matthieu aranditswe muri Matayo 20 verset 15 na 4 umurongo wa 15. verset 15 quand vous verrez ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera Daniel gihagaze ahantu hera se tenir dans un lieu saint cavuzwe na Daniyeli prenne yavugishwa n'Imana, usoma ni yubari. c'était Mbega byari biki? Umwami wacu yafashe ijambo ry'abahanuzi les avait inspirés arabahumeka, son esprit ils avaient bice kuri mpwemu wayo yarabahumekeye, bari bavuze ibiri mu mugambi wiwe. Hanyuma afata aya majambo arayavuga, hanyuma aragabisha ngo usoma yiyubari. quand le temps de l'accomplissement Igihe cyo gusohoza c'ivyo Imana yavuze biciye mu bakozi bayo abahanuzi bishitse, kiba ari cyo gihe c'uko uwusoma agaba yiyubara. dans l'Apocalypse Mbega twasomye iki mu vyeshe Yohana béni celui qui lit ngo hahigwa celui qui entend usoma, hahigwa n'abumva amajambo yo kuvugishwa ya kino gitabo ce livre et qui garde. kandi bitondera ivyanditsweyo. Il y a des gens Hariho abantu qui sont destinés par Dieu, bagenywe n'Imana gusoma, mais ensuite il y a ceux qui ariko ne comprennent pas. hari Vous pouvez lire n'abandi badatahura. Murashobora gusoma mu Vyakozwe n'Intumwa 8 umurongo wa 29 gushika kwa 31. Iriya nkone lisez un passage du prophète yasoma umurongo wo muri Yesaya 53. Filipo arayibaza ngo mbega uratahura ivyo usoma? Irisho ati no bitahura gute atagize ubindongoramwo. Ati none uyu muhanuzi avuga nde? Yivuga ubwiwe d'un autre. canke avuga uwundi? Permettez-moi, Nimunyemerere ndabivuge, aucun prophète, nta muhanuzi n'umwe yavuga yivuga. tous les prophètes Abahanuzi bose bavuga poussés bivuye ku Mana, basunitswe na mpwemu yera. vont accepter leurs paroles comme Dushobora kwemera amajambo yabo parce que nous nk'ijambo ry'Imana tudakekeranya, ko turabizi yuko ni ivy'ukuri. dans Actes Mu Vyakozwe 15 verset 15 umurongo wa 13, umuntu w'Imana mu bundi buryo bushasha référé à ce que amurika canke yerekana ivyo abahanuzi bari baravuze imbere y'igihe. Rero c'est ce qui a mu été by'ukuri ni démontré dans les Saintes Écritures. nivyo bigaragazwa mu vyanditswe vyera guhera ku ntango. Nous lisons ici Turasoma hano dans Actes apôtres mu 15 Vyakozwe n'Intumwa verset 15 les paroles des prophètes ngo s'accordent. amajambo y'abavugishwa nayo ahuye n'ivyo. Moi, cela a une Kuri jewe signification ibi extraordinaire. bifise icyo bisigura kidasanzwe, aho dushobora muri kino gihe C'est les paroles gutondeka amajambo y'abavugishwa n'Imana n'intumwa, assemblées tukavyegeraniriza hamwe mu buryo buhuza, kandi ibyo munsi y'uburongozi bwa mpwemu yera yaba ari kuri bo ico gihe, haba mu isezerano rya kera canke mu isezerano rishasha, haba abahanuzi canke intumwa. ce qui vient de Dieu Byose bivuye ku Mana bizokwama bihuza mu buryo bwiza, même kuko esprit conduit uwo mpwemu nyene dans la même vérité. arongorera muri uko kuri nyene. Aho rero haca hasoza ibintu vyanditswe mu Banyefeso 2, birashoboka ko ari mu mirongo ya nyuma. Abanyefeso 2 ngo mwubakiwe ku ntumwa, ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu ubwiwe ari buye rigumye imfuruka.
qui vivons en ces jours twebwe abaye et qui muri kino gihe avons connu l'heure de la visitation twamenye igihe cyo kugendererwa kw'Imana, turanezerwa n'umunezero w'ibwena kandi ukomeye, kukuba Imana donné l'intelligence yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutahura, kandi nubwo biri uko akaba yatugumije mu ijambo ryayo no mu kubonesherezwa kose kw'ijambo ryayo n'ugomba kwayo, avec sobriété Tu- dans sa grâce Du- et dans son dutekanye turabakomeye tutaborewe, et il le fera kandi jusqu'à azobikora gushitsa ku iherezo. Ariko il ne reconnaît pas cette démonstration umuntu atazi les saintes écritures ukuntu ibintu bigaragarazwa mu byanditswe byera, uko Pawulo, Petero, uko abantu bose b'Imana minsi yose baba bafatira ku ijambo, ku byo baba bashaka kuvuga mu isezerano rishasha. telles personnes Abantu nk'abo ne reconnaissent pas batamenya, batabona imvugo yabyo mu isezerano rya kera rishasha, batabona aho bifatanira, bizobagora ubu kubona isaha yo kugendererwa kw'Imana no gutondeka mu buryo bwa Bibiliya amasezerano yatanzwe yo muri kino gihe icyo tubayemo. Byumvira ubu 17 muri Mateyo 17 hari imvugo itomoye iyo tuzi twese, pour certains nubwo biri uko kuri bamwe pierre d'achoppement riracari ibuye batsitarako, kuko non pas par l'esprit ntibashaka kubisobanura na mwemu, ariko bashaka kubisobanura mu nyuguti. Ariko uwihawe ibyo na mwemu ntaba gikeneye gusobanura inyuguti, la révélation de la parole. afise uguhishurirwa kw'ijambo. Mateyo 17 umurongo wa 11 Il leur répondit, aravugwa ngo, Élie viendra et arabishura ati Eliya azoza koko aroranye byose neza. si vous voulez faire le parallèle ici, Nimba mushaka kugereranya ibi, iyi ni mirongo ya nyuma y'umuhanuzi Maraki référence ici niyo afatiye ko hano. à Malachie chapitre 3. Iyi si Maraki 3 umurongo wa mbere. Mais la prophétie, Ariko ubuhanuzi voici étroitement rimwe rimwe buba bufatanganye cyane ku buryo bw'uko bisaba kugira ijisho ry'inkukuma, ukagira amaso asizwe pour voir kugira ngo ubone nk'uko Imana ishaka, umenye nk'uko Imana ibishaka. 17 Umurongo wa 11 Mateyo 17 aravuga ngo arabishura. Ubwa mbere bari babajije, kumbure ni byiza ko ndabasomera umurongo wa 10, Mateyo 17 umurongo wa 10. Abigishwa baramubaza bati, none rero ni iki gituma abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Umurongo wa 11 arabishura ati, Eliya azoza koko tout en place. aroranye byose neza. Combien sont convaincus Ni bangahe bemezwa yuko iri jambo est au futur ici? riri muri kazoza hano, ko riri muri kazoza? Dans ce verset, Muri uyu murongo le Seigneur Jésus ne parlait umwami Yesu était déjà ntiyariko aravuga ibintu byamaze gushika. Ibi byamaze gushika biza mu murongo ukurikira. Hano yashize igitereko amatara yuko Eliya azoza, de rétablira azobanza kuza aroranye byose l'état. neza mu mero yabyo bwa mbere. S'il avait voulu parler Iyo yari yashatse kuvuga Yohana amwe n'uyu murongo, dû le mettre, yari kuba yabishize muri kahise, et il a fait avec ariko le verset suivant. yabikoze mu murongo rero ukurikira, ariko avuga Yohana umurongo wa 12 ngo, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, Reconnu, yamara ntibamumenye, traité comme il leur a plu, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. que l'homme aura Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Il y a ici deux déclarations Hano hari très claires. imvugo zibiri zitomoye. Faire Imwe igafatira kuri kazoza, venu d'Élie. ku kuza kwa Eliya muri kazoza. Iyindi igafatira ku bukozi bwa Yohana Umubatizi, est déjà ubwo bwari bwamaze gukogwa. le Seigneur Jésus Ubwa mbere a prononcé cette niho umwami Yesu yavugira iri jambo. Ndashaka kubereka mu buryo butomoye yuko doute atakwekeranya no gukenya ijambo est muri établi twe, ukwizera muri twebwe kubakira ku ijambo ubwaryo ry'Imana, kuko passeront. ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ry'Imana ryo ntizovaho. Mu butumwa bwiza bwa Au chapitre 1, Yohana igice cya mbere demandé à ce précurseur, babajije uwo yabanziriza, bamubaza nimba ari uwo Eliya. il a répondu, Mwumvirize rero ibintu yishuye kuri icyo kibazo.
Évangile ubutumwa selon Jean, bwiza bwa yohana igice cya mbere umurongo wa 21 verset 21, il lui umurongo wa demanda 21 baramubaza bati none se bimeze bite Élie. uri Eliya Il répondit non, ati si ndiwe ce n'est pas moi. Jean a-t-il dit la vérité? mbega yohana yavuze ukuri hano nibyo yavuze ukuri Il savait yari azi l'Élie Eliya aza imbere y'umunsi uteye ubwoba kandi uhambaye w'umwami yohana présenté avant le jour yaje imbere y'umunsi w'agakiza yaje imbere y'umunsi w'ubuntu ntiyaje imbere y'umunsi w'urubanza ntiyaje imbere y'umunsi w'uburake imyaka 2000 écoulé. irabaze kurengana kandi umunsi w'umwami nturaba C'est pourquoi nicyo gituma lorsqu'on lui demanda igihe babajije ati uri Eliya il répondit non. yarishe ngo oya sindiwe Qui était-il? none yari inde L'homme de yari Dieu umuntu qui s'est présenté dans les w'imana aje mu bushobozi n'inkomezi za Eliya kugira ngo frayer la voie au Seigneur. yugururire inzira umwami Il a aussi fait. yarabikoze Le chapitre 11, mu gice cya 11 matayo muri matayo 11 umwami arataga inyishu itomoye kandi nicyo kintu cyiza umutima wanjye uraninahaza mwemu yanjye yanezerwa en Dieu, mu mwami wanje imana yanjye kukuba nta kintu kimwe tugomba kuvuna cyangwa kugoramika ariko byose dushobora kubyegeranya mu buryo butomoye munsi y'uburongozi bwa mwemu yera Matthieu, matayo chapitre 11, 11 umurongo wa 10 haravugwa hano akavugwa yohana umubatizi lisons comme suit. kandi turasoma ibi nk'ibikurikira Matthieu 11, verset 10. Car matayo 11:10 ngo uyu niwe yanditswe ngo que j'envoie mon message. umve ngira ntume integuza yanje imbere y'amaso yawe ikuranirize inzira imbere yawe Où se trouve cette parole? iri jambo riri Dans Malachie 3, muri maraki gatatu umurongo wa mbere nibyo cyangwa si ibyo c'est ainsi que le Seigneur uko niko umwami yabyemeje hano mbega ubuntu yuko uyu munsi dufise ijambo ry'ubuhanuzi dufise amavanjiri dufise ibyete dufise isezero rya kera n'isezero rishasha kandi tubifise mu guhoza kw'imana bishuwe na mwe mu yera nk'ijambo rizima sans contradiction. ridagwanyanya ridahushanyanya ariko rihuza ubwaryo muri ryo uko ariko biri kuko La parole, c'est à lui que se ngo uyu niwe ijambo rifatira ko mbega muri zero mwami ukuri ngo uyu niwe ryanditswe ko ngo umve ngira ntume integuza yanje imbere y'amaso yawe mu bisome c'est écrit très clairement. byanditswe mu buryo butomoye muri maraki gatatu Verset 1. murongo wa mbere ngo ehe Que j'envoie mon ange. ehe umve ngira ntume integuza yanje induranirize inzira imbere yanje Viendra dans son temple. ngo kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe Que ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa failliblement. Ainsi parle. eharaje nikuraho nyir'ingabo agize Nous avons affaire à ainsi parle le Seigneur. hano dufise ukuri kuraho C'était le précurseur. agize yohana yari integuza mu kuza kwa mbere kwa kristo niwe yateguye inzira ariko isezerano ko umuhanuzi azozo imbere y'umunsi uteye ubwoba uhambaye uhoraho iryo ntiryasohoje muri icyo gihe cya kera mugereranye na Eliya yakoze iki Eliya yubatse igicaniro cy'umwami yafashe amabuye 12 bihuza n'imiryango 12 y'abisirayeli ni nyuma yaho ni nyuma y'ibyo niho ikimazi cyashoboye gushigwa ku gicaniro mbega umuhanuzi imana yategeza kurika ubu yakora iki mbere yo kugaruka k'umwami inyigisho z'intumwa 12 inyigisho itunganye iyo ijambo ry'isezerano rishasha rifite nk'igitsibo nimba umuntu ataratahura yuko iyo ari 12 n'ubu rero nabimenye uyu munsi
Jean vit une femme. yohana yabonye umugore afise igitsibo c'inyenyeri 12. umugore asegura ishengero L'enseignement isezerano rishasha ryabitse igitsibo n'inyigisho z'intumwa 12. nico gituma patriarche et les iriya miryango 12 n'amazina 12 y'intumwa byanditswe ku nkingi hamwe no ku byinjiriro y'igisagara ca Yerusalemu selon Apocalypse. nkuko biri mu byesho Yohana 21 umurongo wa 14 hamwe n'Imana ibintu byose tuza guhuza nkuko twamaze kubivuga haba ku isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Ici, hano le Seigneur a donné umwami la réponse. yatanze inyisho si wewe si na jewe si wowe dutegereza kuritanga biduhagije kuryizera De la croix de tout kuryizera notre cœur, n'umutima wacu wose des avoirs de contradiction intérieure. ntitukagira ibintu byo kurigwanya muri twebwe Plus de contradiction. ntihakabe ibyo kurigwanisha muri twebwe. Imana iduhishurira ijambo ryayo n'ugomba kwayo. Dans Marc, au chapitre muri 1, Matayo 1 iyi mirongo 2 ya Bibiliya ivugira kuri Yohana ivugwa mu buryo bwiza butomoye. Matayo gice ca mbere umurongo wa 2 no 3. les deux passages bibliques Mariko sont écrits hano ari imirongo en entier. ivugwa ikavugwa mu buryo bwuzuye, hakavugwamo Maraki 3 umurongo wa 2 na Yesaya umurongo 4 umurongo wa 3. Lire en silence murashaka pendant que kubisoma mucereje vous écoutez. igihe mwumviriza. Nous avons ici le témoignage hano dufise des hommes de Dieu, intahe z'abantu b'Imana, intahe Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Ici, des hommes ont hano abantu baravuga sous bakandika la conduite du Saint-Esprit, munsi y'uburongozi exposé ce bwamwe mu yera accompli, bagatangaza ont mis en perspective. ibyamaze gukorwa bakerekana n'ibitegerezwa nabyo gusohoza, Et c'est par grâce kandi ku bw'ubuntu vivre en ces jours niho dushobora kuba tout cela s'accomplit. muri iyi minsi aho ibintu byose bisohoza. ni Petero aho mu butumwa bwiwe mu byakozwe n'umwa gatatu Allusion yavuga comme cela, c'est encore yerekana plus tard, nk'uko bigaragazwa temps à autre. mu gihe canke mu kindi mu byakozwe n'umwa gatatu 20 na 21 20 na 21 De rafraîchissement viennent de la part du kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera. Umurongo wa 19 mu Kirundi ako gace comme oin. ngo ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera niwe Yesu, ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha kuko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. kubera ko imbega turiko dushimika kuri iyi mirongo dukomeje Nous sommes kubera yuko igenewe twebwe, kubera ko isohoza muri kino gihe selon cette parole. Jésus ne nk'uko iryo jambo rivugwa ngo Yesu ntashobora kugaruka ibintu byose bitarashigwa muri bigasukwa muri gahundwa bikagarukanwa ko byari bimeze ubwa mbere. Ibyo Imana yavugiye mu kanwa kayo kabayo bera abavugishwa nayo uhereye kera. Abantu benshi bararindira kugaruka kwa Yesu Kristo, ariko ntibamenye yuko Imana ifise umugambi, yuko yarungitse abasabyi bayo mu gatondo na buri mugoroba. naho urashobora gukura ibyanditswe mu murongo wabyo ukacifatira mu Baheburayo 1 ngo kuko handitswe ngo kera Imana yatuvugije mu buryo bwinshi biciye mu bavugishwa nayo, ngo ariko ngo mu mwana, yego nibyo, mu mwana ntiyavuze gusa, mu mwana ahubwo yatanze inyishu. uwo mwana yicunguriye ishengero, yashyize muri iryo shengero intumwa, abahanuzi, abigisha, abavugabutumwa bwiza n'abungere. mubone ingene ari iby'ingirakamaro ugusoma ibyanditswe byera dufise ubwenge bw'Imana, tukarongorwa n'Imana, turihuta cyane tukaba abanyabwenge bwacu, hanyuma tukaba dufise ibihari byose n'imirongo ya Bibiliya kivuyemwo iyo tuba dukeneye mu mutima kugira ngo tugire umugabane mu gusoza kw'ivyo Imana ikora ubu. Ibyo navyo kumbure bitegereza kugaragazwa neza
abantu des arguments, baba barondera ibihari mu ijambo bakabibona elle-même se coupe elle-même de la parole ubwabo bikura ku ijambo ry'Imana no ku masezerano biciye ku bihari byabo ubwabo. donc aucun accomplissement Rero dans ce que nta gusozana kumwe bagira mu by'Imana biriko irakora. Abantu barumva namwe mu w'Imana bafata ibyanditswe byera bagasoma ils sont bakasesangura laisse conduire bakareka bakarongorwa namwe mu w'Imana. Mu byakozwe n'intumwa haravugwa mu byakozwe n'intumwa ko Imana yari ifise abahanuzi. Igice cya 11 umurongo wa 70 haranditswe ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 70. Muri iyo minsi abavugishwa n'Imana bava i Yerusalemu baja muri Antiyokiya. Hanyuma ku igice cya 13 umurongo wa 1 naho haranditswe ngo les prophètes ngo kandi et docteurs muri suivants travaillaient Antiyokiya mu ishengero ryaho hari abavugishwa n'Imana n'abigishwa. de cette ville. Dieu les a pourtant placés Imana yarabashizeho ibashira mu makoraniro atari kugira ngo bazane ubuhanuzi ubwabo biremeye, ariko kugira ngo bashire ijambo ry'ubuhanuzi giterekwa amatara. Aho rero niho hari itandukaniro rikomeye hagati y'impano yo kuvugishwa hamwe n'ubukozi bw'umuhanuzi bw'ubuvugishwa. établis par Dieu. Umuhanuzi L'assemblée yashizwe mu ikoraniro mu ishengero atari kugira ngo azane ubuhanuzi gusa, ariko ngo agaragaze igice c'ubuhanuzi c'iyo nkuru y'agakiza y'ishengero. tel homme, Umuntu nk'uyo w'Imana frère Branham, yari mwene data Branham ku ishengero ryose. Mbega ukwemeza kuva ku Mana, ninde ashaka kubisoma, ninde ashaka kubigira iby'ikinyoma? Hari amamiliyoni menshi y'abantu babaye ibyabona bw'iby'Imana yakoze muri no runganwe, de la même manière, ariko muri ubwo buryo nyene dire en toute dutegerezwa kuvuga ces millions, mu kuri k'umutima kose yuko nk'uko milliers de ayo mamiliyoni, nk'uko mu bihumbi byinshi byakurikiye umwami wacu, kuko hariho imitsima igwizwa kubera ko abagwayi bakira, ariko igihe ijambo ryatangwa ils ne l'ont plus suivi. ntibasuye kumukurikira. Combien sont ceux qui disent Mbega ni bangahe uyu munsi bavuga ngo mwene Branham yari umuntu w'Imana atagereranywa n'abandi bose, ariko ku iherezo mu myaka ya nyuma nk'uko tubyumva bivugwa n'abavugabutumwa n'abazwi cyane mu ino si, ngo mu myaka ya nyuma ngo ntiyari akimeze nk'uko yari ameze ubwa mbere. faire si depuis 1960 Nimba guhera 1963 intango shasha yari itanguye, yari kubikora ku iki? Nimba ibibatanijwe byarugurugwa, nimba ibintu binyegejwe byari bihishuwe, nawe ubwiwe agatangara akavuga mu butumwa bumwe ngo aheze iminsi mike ntabyo nanjye ubwanjye narinzi. Kuri we nawe hariho ugutangara, ugutungurwa. Kuri we nawe nyine hariho ibintu atazi. Ntiyari umuntu yari azi ibintu byose, yari azi gusa ibyo Imana yaba imuhishuriye. Turashima cyane yuko mu bwami bw'Imana tudafite ibyo duhurira ko n'abantu ngo bazi ibintu byose, ngo bazi ibintu byose, ngo abantu bazi ibintu byiza gusumba abandi. Oya, ariko n'abantu b'Imana bazana ibintu nk'uko nyine babihawe. Kandi twebwe abatera imbere mu buryo bw'imwemu, ukubaka mu buryo bw'imwemu, turashobora neza gutahura tugakurikira ingene mwemu w'Imana yarongoye, ingene ukuri kwaserutse mu buryo burushirije. Ninde uyu munsi azi ibyo Imana yakoze? Akagwi gato cyane, kandi nayo masigarira make ni Imana yacaguye kugira ngo yishimagize irindi rimwe, kuko ku Mana ntacu bitwaye ko abantu baba ari bake cyane, ko baba ari benshi, ko baba bakomeye ari abanyantege nke. Niko twasomye haheze iminsi mike, twabisomye mu majambo y'umwami, ubutabazi buva ku Mana yacu. Zaburi 141, Imana ishobora gukora ibintu byose, ibintu byinshi ibikoranye n'abantu bake. Kandi uko twumva ko turi bato,
inutile. uko niko twiyumva ko turi abantu batatu bamaze uko Entre ses mains. niho rero dushobora kuba ibingirakamaro mu biganza byayo. Umuntu yemezwa yuko imana ishobora kubukoresha mu bushobozi agomba kuba uyu munsi abwirwa yuko ahubwo ntashoboye ntakwije ngo akorere imana. Umuntu gusa ashobora kuvuga abyemejwe imbere mu mutima akavuga ati mana sinshobora gukoreshwa ndagoramye, Tu ne peux pas du tout multiplier. ntushobora kunkoresha. Umuntu nk'uyu ushobora kuvuga ibyo n'umutima w'unyakuri imbere y'imana atari imbere y'abantu gusa, uwo niwe agomba yegereye kuba yohamagarwa n'umwami. Umuntu ashobora gukora byose ubwiwe akibaza ko ashoboye kubikora, uyu ntaraja ku rutonde rwo gukoreshwa n'imana ngo ashweho n'imana. Reka tugaruke ku cyumviro icyo dukurikira hano muri kino gitondo. Imana irungika ijambo kugira ngo idukize. Zaburi 107:20. Imana irungika abahanuzi bayo buri gitondo na buri mugoroba. Ijambo ntirigomba gutakarira mu musenyi, rigomba gushikira mu mutima, ariko iryo jambo ntirigomba kunigwa na bya bintu byavugwa muri Mateyo 13. Ijambo ntirinigigwe muri ibyo, ariko rigire ivyamwa risohoke kugira ngo ryemeze ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Kandi ibyo nivyo turindiriye muri ino minsi. Ntiturindiriye ubutumwa bushasha, ntiturindiriye intumwa nshasha, ntiturindiriye igisobanuro gishasha, uguhishurwa gushasha. Turindiriye ikintu kimwe gusa, Imana yegeranye mu buryo bwiza buhuje ijambo ryose, ibintu byose twahawe ashobore kudushira mu mugambi wayo nko mu mubiri wiwe, uko twagerageje kubivuga ejo ku mugoroba dufatiye ku ijambo ry'isezerano rishasha. Imikama yarazungagizwa imbere y'umwami, igiti kimwe nticyaguma ukwaco uko kiri, ariko byarafatanywa bigashigwa hamwe bimwe ku bindi. Ni mu mibare 33:11. Nibyo Imana ishaka gukora ubu. Abantu batagenda ahantu hose, umwe akiruka inyuma y'iki, uyundi akiruka inyuma y'ikindi, umwe akavuga ngo Kristo ari hano, uwundi akavuga ngo ariko ishengero rishobora kuvuga n'umutima wose ngo Kristo ni ijambo, ntari hano cyangwa ngo sangwe hariya, ari kandi aguma mu ijambo ryiwe. Abantu baguma muri we, nawe baguma mu ijambo ryayo, nk'uko wenyine ubwiwe yabivuze muri Yohana 15 akavuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje nayo akava muri mwebwe. Bijanye n'ibyo muri iyi minsi. Yohana 15:7. Imana yarungitse ubutumwa bw'ubwiza kuri bamwe. Bashobora gusa nk'aho menga bafite urujijo, ariko reka bivuge mu buryo butomoye. Nimba hariho urujijo canke urwijiji ahantu runaka, ibyo ntibiva ku Mana, ntibiva no ku ijambo ryayo, ntibiva no kuri mwemu w'Imana. Hanyuma ibyo biva ku muntu aba ariko arakora ata burenganzira bifitiye mu gikorwa cy'Imana, aba ashaka gukorera Imana atabishiriweho n'Imana ku bw'ibyo. Hanyuma hariho rero uruja n'uruza. Reka irindi rimwe tube imvuga kuri mu myaka yose iyo dufite inyuma yacu, mbega hoba harabayo uruza n'uruza cyangwa n'urujijo ubwo tubona uyu munsi? Oya. Igihe cyose abantu basoma ubutumwa bagasesangura ibyanditswe byera, twari duhuje umutima, duhuje n'inama. Mwe mu w'Imana yarukira kuri twebwe, twanezererwa agakiza, gukira indwara, ijambo, twari abashima, dushima bamwe ku bandi. Hanyuma igihe ibisobanuro byashika, mbega byagenze gute? Kwari ugutabuka nk'uko tutigeze tubimenya hano ku isi imbere yabyo. Bose bakemezwa
ubwabo nubwo ibintu biba bimeze nk'uko bahanganye bamwe ku bandi buzuye urwanko ariko bakaba bemezwa ngo bafite ukwizera ko kuzamurwa si uko bigenda hamwe n'Imana n'urukundo rwose n'ubugwaneza bwose Imana ubwa mbere haravugwa Matayo 5:8 ngo abafite umutima utunganye bazona Imana. Ni bwa butumwa bwo ku musozi. Imana ntishobora kubica ku ruhande ibyo. Hanyuma hazoho indi mirongo myinshi ya Bibiliya nayo itegerezwa gutondekwa, kandi abantu bose ntegerezwa gukora ibyo bashaka gukora. Oya, turashaka kureka Imana ikore mu bintu byose, turashaka kureka Imana ikora ibyo yigereye gukora. Mwita Branham Bega ntiyavuze mu buryo bwumvikana ngo igihe kizoza aho urugano ruzoshikira gukura kwako ubwago, kandi ibyo ruri imbere y'Imana. Mbega nokora iki ku rugano? Urugano ruguma rurugano, ntiruzojanwa mu kigega cyo mu ijuru kiretse mu gihe bishitse. Si jewe ndagwegeranya igihe kizoba gishitse. Kubw'ibyo bizoba ari ku itegeko ry'umwami. Nimba turabye umwami wacu nk'urugano rwaterewe mu ivu, turazi ibyo yavuze. Ni kuvuga muri Yohana 2:24 akavuga ngo ntapfuye ngo mandi jenyene, cyangwa urwo rugano ruguma ari rwonyene, ariko rupfuye ruboze ruzogira ivyamwa byinshi. Kandi turi ivyamwa, nawe nirwo rubuto rw'urugano. Turi umurima w'ingano, muravyizera 100%, kuko ni bigereranyo. Ni umwana w'Imana, turi abana, abahungu n'abakobwa b'Imana. We umwana w'imfura, natwe abomushuzo. We umwami, natwe abami. We umuherezi mukuru, natwe abaherezi. Yacitse byose kubw'ineza yacu, kubwacu, kugira ngo natwe muri byose tube kubwiwe. Ingano yamye ari ingano ibihe byose, kandi ntizigera na rimwe iba ikindi kintu. Kandi rero ntidukwiye guhagarika umutima ku rugano. Ruzojanwa mu gihe gikwiye mu kigega cyo mu ijuru. Ariko hamwe n'Imana buri kintu cyose gitegerezwa kugira isaha yacu, nk'uko atari igihe tubishakiye cyangwa uko tubishakiye, ariko nk'uko umwami yabivuze kiriya gihe kera ngo isaha yanje ntirashika, ariko iyo iri ngaho iba iri ngaho. Aho rero niho tubibona. Aho rero niho amazi ahinduka umuvinyu, niho ibimenyetso bitangaza biba, niho ijambo ry'Imana risohoreza. Shaka kuvuga yuko twaronse ukwizera kuvuye mu ijambo ry'Imana, nk'uko kiragiye kera mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Umugeni ateguwe, Yohana yashobora kuvuga ngo naje, akavuga ngo umugenzi w'umukwe yumva ijwi ry'umugeni ry'umunezero, kandi uwo munezero ni gwanje. Birakwiye yuko uyu akuzwa nandi nkacishwa bugufi. Akavuga ngo ufise umugeni n'umukwe, ariko urukundo umugenzi w'umukwe ahagararaho akumva ijwi ry'umunezero ry'umugeni. Turashobora gutandukanya ibyo dufashijwe n'Imana. Mbere n'abantu bakomeye b'Imana bari abakunzi b'Imana, nk'uko Yesu wenyine ubwiwe yabivuze. Avuga ngo ntimukiri abagurano, muri abakunzi, kuko umugurano atumva ijambo rya shebuja. Muri abakunzi kuko nababwiye byose. Umwami Imana yahamagaye Aburahamu umukunzi wiwe, amuhishurira byose. Nibyo yari umuhanuzi, ariko yari n'umukunzi w'Imana. Mbega twoceka byose abana, abahungu b'Imana, abakunzi b'Imana, ubwoko bw'abaherezi, abantu batera imbere bajanye n'Imana, baje imbere bajanye n'Imana. Ndavuga irindi rimwe ndiko ndaheraheza kuko barabinyibukije, nabyo bishobora kuba bindaba. Dushobora kugwa muri bya bintu bitatu bivugwa muri Matayo 13, aho ijambo ry'Imana riba ryabibwe ariko ridashobora gusohoka, ridashobora kugira ibyamwa, ridashobora kwiyagura ngo ryemezwe. Imana itugire ubuntu kugira ngo dukugwe muri iyo mero, duhabwe ijambo ry'Imana mu buryo by'ukuri bwiza, mu izuba ryo kugororoka, mu mutima utunganye,
nk'urubuto rw'imana ubwo la pluie de Dieu ubwo imvura y'imana ubwo mpwemu yera alors tomber ashobora kugwako kugira ngo abesheho ijambo muri twebwe, arizane ku gukura, arizane mu kwaguka kwaryo no mu kwemezwa kwaryo, gushitsa aho tuzobona amasezerano ya nyuma asohoza. Imana niyo kwizigirwa, il a promis yarasezeranije kandi izobikora. Haleluya! à son nom ku bw'izina ryiwe ry'ubwiza kandi ry'igitangaza, réussir aujourd'hui dushobore uyu munsi chemin kum- à travers toutes les kwicira inzira mu bihuru nous a empêchés mu ishamba ryose. Ibintu byose byagiye biratubuza gushika ubu, bitubuza gukura nk'uko Imana yashaka ko tubigira, nous puissions d'une manière ou d'une autre kugira ngo mu buryo buca nk'ubundi nous libérer dushobore kwikura mu bintu bidukikije, hanyuma turamura amaso twidegembya ku bana, tumenye ngo uwatuvugishije, uwashize ijambo ryayo muri twebwe azobana natwe. Dushobore gushyira ku ruhande ibintu byose byagiye biranigariga ijambo gushitsa uyu munsi, kuko reka tuvugishe ukuri, twakiriye ijambo mbese ko biri, ariko dutegereza no kwemanga yuko ritariyagura, ritariserura. Ndizera ko kuri uyu muhingamo ndaza kuvuga ko ingene ryagura ku bw'ubuntu bw'Imana. Umwami wacu wo kwizigirwa niwe ubu dushaka guha n'imitima yacu yose amashimwe mu izina rya Yesu, amen.